ndabaramukije mwese aho muherereye hatandukanye hama nkuko babivuze naratewe iteka ryo kwitwa MissCibitoke w'umwaka wa 2021 izina ryanje akaba ari Charmène Dushime nariserukiye ikomine ya Buganda. Kuno musi ni iteka ridasanzwe n'umunezero udasanzwe kuri jewe no ku bandi bigeme batowe kuko abamiss ko nadushikirijwe ubushimwe ku mugaragaro. Nukuri turanezerewe gose kubw'ivyo turashimiye gose DFTV, turashimiye intara yose ya Cibitoke, turashimiye n'abanyamakuru bose mwaduteye iteka uno musi mukaba muri kumwe na twebwe, hama tubemerera kandi tunasaba ngo Imana zidushoboze gushitsa imigambi twiyemeje, tukemerera abanyecibitoke kandi tunabasaba yuko ugufatwa mu mugongo kose gukenewe canke mwobona nkuko tubona twese ngaha turacari batonya. Kubw'ivyo dufise inyota yo kubona intara yacu igeze kure, igihugu cacu kigeze kure, ariko mutadufashe ukuboko ntitwotera imbere nkuko twari tuvyifuza. Kubw'ivyo rero mwese turabashimiye gose, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ego na jewe nitwa Nyamurangwa Fanny, mugabo benshi banzi kuri DJ Fanny 257. Aho imbere kumbure basha kuba abandi batabamenye neza, ni Dr. wa DFTV Ismail. Hajya hariho na Emmanuel asanzwe ari umuganga mu ntara ya Cibitoke, nawe nyene akaba yarafashije muri bino bikorwa bya MissCibitoke. Ikindi kintu Miss yibagiye slogan yacu inamujandi. Niramujandi nibaza ko benshi batamuzi, birababaje kumva twama tuvuga bari narunyonga tutigeze tubabona, tutazi niko bigeze babaho. Umugabo inamujandi we yarabayeho mu ntara ya Cibitoke, yari umufasoni w'intwari yagwanye novuga n'abadagi bamwe bita ngo n'abakoroni, arabigiza kure. Urumva ko yari intwari kazi, bisabwa reko nawe nyene azoba intwari kazi nka inamujandi, nico gituma yitwa ndinamujandi. Ego kino gikorwa rero novuga yuko twaciyumviriye nka DFTV, mu nyuma turavuga ati kubera ikizindi ntara zitegura ibintu by'abamisi, twabonye Agitega, turabona Muyinga, Kirundo n'ahandi, Kayanza wo babifisemo uburambe, turavuga ati natwe turakeneye gukora ibintu nk'ibi mu ntara nziza ya Cibitoke. Niho twashoboye kwegera buramatari, turamubwira iby'icyo gikorwa kandi turamushimiye aho ari hose yuko yatubaye hafi, aradufata mu mugongo, aremera igikorwa cyacu, aravuga ati ndagishigikiye 100%. Ego byaratugoye kugira turonka bigeme, murazi ikintu aribwo bwa mbere kibaye mu ntara, benshi bafise ubwoba, abandi ntibabitahure ko aribwo bwa mbere byari baye mu ntara ya Cibitoke. Mugabo Imana iradufata iratuja imbere, ibintu biragenda neza. Reka rero nkwagize ico cyumviro nongere nshimire cyane abo twakoranye muri komite, sinobadondagura bose wenda baheze, mugabo turi ngaha washoye kubaranya bakurikira cyo kino gikorwa cyane cyane Alenova, mbeshi muramuzi, mesha makuru akora kuri SL Live kandi asanzwe kuri radio Kirisire, kandi asanzwe ari umuvuka ntara wa Cibitoke. Shimire cyane kandi koseye mu bintu bijyanye n'imico kama mu Cibitoke, nawe nyene umudamu acibwenge kandi akerebutse yadufashije cyane muri bino bikorwa. Dushimiye kandi ujeje communication mu biro vya buramatari Cyrille, nawe nyene yadufashe mu mugongo. Emana muvuze nkuko ari ngahe, Emmanuel ni muganga mu ntara ya Cibitoke. Reka dushime Digne Delicia, nawe nyene ndazi ko benshi mu muzi, nawe nyene yarasanzwe yari muri DFTV ataravayo, umva yuko nawe nyene muri ro bikorwa yabifashe mu minwe cyane, na niwe yashoboye kuba yankadra bano bigeme mu kiringo bamaranye mu kubigisha ko baho. Reka dushimire Siem, nawe nyene yaraduhaye umucoach, murabona ko ibintu byagenze neza, abigeme bacu bari bakanye, aragerageza kubibakuramo, arabigisha gutambuka n'ibindi. Reka dushimire Kiki cya muramuzi, nawe nyene n'umuvuka ntara, nawe nyene yabaye hafi bano bigeme.
ni benshi sinobadondagura mugabo abo twashoboye kuba tukorana cyane umumenyesha makuru kandi akorera imbonesha kure y'igihugu nisaza ari umukorege wanje turakorana muri RTNB na nyene n'umuvuka ntara yitwa Diomed menshi muramumukurikirana ariko ashikiriza makuru y'ikirundi kuri televiziyo y'igihugu dushimira kandi cyane gose Fabien na nyene n'umunyarugombo n'umuvuka ntara abo bose nabantu bakoze batitangira itama kugira ibintu bishobore kugenda neza gushika no masaha murabona ko ibintu byagenze neza cyane hama ubundi muntu twoshimira novuga ni pare na marraine shimira Imana Rike nawe nyene yaratubaye hafi cyane kadushimire honorable Alice na honorable Rubasa abo bose nabadufashe mu mugongo baratuba hafi mu manuro kandi abakobwa bakurikiranira hafi musivye yuko kumbure batigaragaza mugabo baratanga impanuro baravuga ati mukora uku kandi ibintu bikagenda neza reka dushimire cyane gose nabitanze bakaza kudufasha mu gikorwa cya jiri iyi novuga ko ari misi ya mbere mbonye atatu negene bavuze ngo baraboneye baragize iki mugabo twaza twumva nde mahubera ava mu bandi mugabo nako abajiri bavyifashemo neza kuko umuvuka ntara yari umwe abandi yari Hasco muramuzi musaze mumuzi cyane yaradufashe mu mugongo urabona ko yakoze ibikora nka Hasco niwe yararongoye jiri yari president wa jiri mu mukomera amashi New Creativity niyo sanzwe ari company yiwe kandi urabona ko ibintu byagenze neza cyane dushimire na Claudine uko fashion murabona ko yashoboye kandi kuduha akazi akaba yarahaye akazi Miss wacu mu kiringo cy'umwaka wose murumva yuko kandi ntakeneye gukorana na Miss wenyene yaravuze yuko naba bigeme bandi ashaka gukorana nabo bivanye n'imigambi yabo nawe nyene arosanzwe arongoye uko fashion uko brand nawe nyene yatubaye hafi kandi akidushigikira gushika no masaha dushimire cyane Amipro numesha makuru Abuja FM musanzwe mumuzi nawe nyene yarashiye kufata mu mugongo bino bikorwa vya MissCibitoke abo shimbira n'ukuri bimwe bivimva mutima ni benshi cyane nshimire BTV cyari ibinyamakuru byadufashe mu mugongo mu Burundi sade tumenyereye yo ikintu gipfuye no turonka amamedia mesha akivuga no turonka amamedia mesha agira icyo kivuze ko mugabo iyo ibintu bigenze neza nawe ukabura nabo ubona ngo babivuga ngo byagenze neza ndashimiye Jimbere magazine ndashimiye cyane BTV ndashimiye Indundi na badufashije cyane murana ko nino munsi bitwo turabashikiriza ariho bibereye kuri mani bahezagire cyane media yashoboye kwitanga cyane umva ni benshi bakoze n'abagize kumbure bari impande y'abamisi mu kuba impanuro nukuri turabashimiye cyane hama reka ibindi bikurikira turabaragisiyo ya kabiri abandi bakobwa baze biyandikishe vuba Arenova asanzwe arongoye communication muri bino bintu vya MissCibitoke azogera igihe abamenyesha ikiringo cyo kwiyandikisha ku bandi bigeme bashuye kandi kuza tubandanye duteza intara yacu nziza imbere murakoze